siritu nakunze ingene Bumamuru bamanaginze urukino ko barutwaye Patrick jewe nara dutanga hano ingene imigwi ifise amahirwe yo gutwara ibikombe uri bukumugwe nagumye mpagarara ko cyane nubwo utobawo muguri bukumugwe nagumye mpagarara ko cyane ugagumye uhagarara ko waravuga Bumamuru hagiye ari 5 mwatanze buriya jewe nagumye ngaruka kuri Bumamuru cyane nyamara edaka edime ngo twaragihurije ko sinzi wundi muntu yavuga ati nyamara Aigle Noir ko ari Aigle Noir reka nkubwire kino kintu Aigle Noir ntabwo ari equipe mbi Aigle Noir ntabwo ari equipe mbi mugabo mu Bumamuru Football Club nabo bafise equipe iri mature hari umwe mu bakinyi akina muri mu gihugu ca Sao Tome Principe abantu bashobora kuvuga ati none kubera iki yavuze Sao Tome Principe ati kubera iki yavuze Sao Tome Principe aho kuvuga nde aho kuvuga nde canke nde Sao Tome Principe Bumamuru baraye bakoze akazi kabisa baraye bakoze akazi banza Patrick Kaniyanga ndetse na none umusore bakuye muri equipe ya Musongati Football Club no mukinyi akina mu mugwi Rive witwa God OS Operation akina muri Sao Tome mu gihugu ca Sao Tome Principe hari abari imigwi nka Sporting Club de la Parade ya Cris hariyo imigwi itandukanye nubwo champion idakunda kubaza Inter Bombom hariyo imigwi nka iyi God OS Operation yatwaye igikombe 93 98 2004 niyo yatwaye igikombe yasubiye kuciyongera ejo bundi 2020 ni higanwa nyene ryo muri ire muca mu vyumva niyo yibereye bafise kabisa imico yabo niwe yambwiye ati mon frère Bahizi kuko uno muhungu ni no muhungu w'umunyamaroke yambwiye ati mon frère Bahizi ati ino ibintu biragoye ati nasanze kugira ngo ushobore gutwara igikombe cino birasaba yuko wiyumvisha ko harabakinyi utarusha uburyo uba warasanze bifitiye amafaranga yabo ariko bashobora kuguteranira ari 6 kugira ngo bakubuze gukina umupira wawe kandi atacu barusha bari ni wabo bashobora kubigukorera ivyo bakoresheje imyuka mibi bashobora kubigukorera ivyo onye bakubesheye bashobora kubigukorera ivyo bakuvunye bashobora kubigukorera ivyo ku nyungu zo kurondera igikombe kugira ngo bubake amateka bashobora kugukorera ivyo man bya bintu biri oro ya football ndavuga nti none ico gihugu none wumva kizoja muri Coupe du Monde ati none coja yo gute na champion yabo izofita ateye imbere atari kabisa rero reka ndakwereke Bumamuru Football Club Bumamuru Football Club kuba ufise Sarumu Ramadan aziko muri football hari bibi n'ivyiza arabizi ivyo kuri experience yiwe kuvyamaze kugera Arteta ivyo arabizi Tombo Bangara ivyo arabizi Niyera Jafet yabaye imyaka myinshi muri equipe mutera pression nka Flambeau du Centre Musoda Fabrice yabaye mu ma equipe agiye atandukanye hano mu gisagara ca Bujumbura yarahakinye igihe kitari gito yaraciye RRB yaraciye transport yaraciye heshi uwitwe Noke Sabu Mukama aza cumukenke ukaba ufise Papi ukaba ufise n'umunyezamu azwi ku izina rya Azadi ukaba ufise avantage yuko ikibuga cawe wibereye aho buriya abakinyi ba Bumamuru nibo bakinyi mw'iki gihugu c'u Burundi barorera match nyinshi za Primus League cyane kuno ntizikinirwa iwabo
zose zikinirwa nibo bakinyi bagirirwa amahirwe yo kubona Deira, bagirirwa amahirwe yo kubona Vitaro, bagirirwa amahirwe yo kubona Rukinzo, bagirirwa amahirwe yo kubona niyo yindi migwi yose n'imiburi buri nkino zibiri, hanyuma gace bagirirwa n'amahirwe menshi yo kubona n'iyindi migwi kubera ko baba kuri stade, iyo stade niyo yakira izi inkino nyinshi hano mu gihugu cy'u Burundi, ndavuga stade Runani. Rero jewe narabivuze ndongera ndabisubira, Gustave kuba yaraciye kandi muri Aigle Noire akahubaka n'amateka akona kandi kantu avantage kaca kaza kuri Bumamuru Football Club. Umumenyereza witwa Gustave nyuma yo gutsinda umugwi uzwi ku izina rya Ngozi City, twashoboye kuba tuganira aho yavuze ati abakinyi bashasha twongeyemo ni batatu, Exos, Rumbira ndetse na Kaniyanga. Ati sinovuga ko baje basumbya cyane abo nari sanzwe fise, atari kico baje bungura umugwi ni maturité na experience bafise. Ati nukuvuga bari mu kibuga barazi ivyo barimwo bivanye n'amahiganwa atandukanye bagiye bacamo. Ati ndetse babiri baraye bakinye uno munsi banshoboye kwitwara neza mu rukino rwabo rwa mbere. Ati kindi naco icambere twoshimira Imana kubona twashitse mu kibanza ca mbere vy'imfata kibanza. Ati urugendo ruracari rureruri. Ati nukuba amagabo, ati muri make nukugwiza kabiri inguvu twariko turakoresha kugira ntidusubire kukivamwo ico kibanza. Ijambo ni ryawe Banza Patrick Kaniyanga yarayakinye match officiel, passe décisive n'igitsinda. Ni kurode rwa Olympique Star, kurode rwanje nibaza ko bakinye n'ivyo match nziza kuko gutsinda equipe nka Ngozi City byari ibintu bigoye cyane. Igice cyambere kiza kurangira banganye ubusa kundi, ariko mugabo mu minota 60 gutyo umusore yitwa Yaraye za gutsinda igitsinde kuri passe, novuga ngo yarahawe n'uno musore nyene yitwa Banza Patrick, ariko mugabo nabaza gutanga passe decisive mu minota 77. Passe nziza cyane umusore yitwa Kaniyanga Patrick, blockage nziza kuri Kaniyanga, umusore afite experience mu bintu byo gutsinda, nta kindi yarakiye kura uretse gutsinda igitsinde ku ruhande rwa equipe yitwa Bumamuru Football Club. Nivyo muri iki gihe bivanye na match batsinze ya Ngozi City ni equipe ya Aigle Noire nako ya Bumamuru Murantunga, bivanye naho yakirira imigwi mibona nyine nk'ibindi byitwagiye turavuga, ndetse n'abakinya afise muri iki gihe bamagwe cyane yo gutwara igikombe ca Primus League Burundi. Mugabo ku ruhande rwanje nkibona amahirwe menshi kuri Aigle Noire kuruta uko ndayakabona kwa equipe yitwa Bumamuru Football Club. Kubera iki? Ni Bumamuru muri iki gihe ugerageje kuraba ni equipe muri phase retour itarahura na Aigle Noire, itarahura na Vitaro, itarahura na equipe yitwa Flambeau du Centre, itarahura na Rukinzo, itarahura na Musongati, itarahura na Message Ngozi, itarahura na Olympique Star. Izi nyinshi mu ma equipe aya baramaze gura na equipe yitwa Aigle Noire, kandi Aigle Noire yahavanye umuco muri kano kanya hagaze mu kibanza ca kabiri n'amanota 2 gusa equipe yitwa Muri barusha. Ibi rero je ku ruhande rwanje nayo ni point fort kuri Aigle Noire ko umwanya wari wose nubwo batsitaye imbere ya Olympique Star, Aigle Noire nayo equipe yitwa Bumamuru nayo ishobora kuhatsitara. Ikibazo kiza kuri Bumamuru nayo ni ikihe? Nuko muri ano ma equipe bafise zimwe muri zo niza equipe zigikeneye kugwana kugira ngo zirabe ikozo garukana izina. Nimba utahuye na Vitaro mu minsi heze ko kuribaza yuko muri iki gihe ushobora guhura na Vitaro ukapfa kwivana amanota 3 biragoye cyane, kuko Vitaro Football Club bariko baragaruka mbere gusina na Message Ngozi byabaye ibintu bidasanzwe. Ushobora guhura na Message Ngozi nabo bariko baragwana champion iri hafi guhera kuko azo basigaye nk'amajune nkane gusa cyatano kugira ngo champion irangire. Message Ngozi bakavuga ngo natwe gute tuza kwisanga mu bibanza vya 8 vya ndwi kandi vyari gukunda ko tuba mu bibanza 5 vya mbere, bikaba bigukomeranye cyane. Olympique Star kano kanya bari hafi cyane, bari mu kibanza ca kane muri classement kuri Primus League Burundi. No kuvuga ni equipe n'ubu ikirota kuja mu gutwara igikombe, ushobora guhura nayo ivuga ngo naje nkine gutwara igikombe. Flambeau du Centre nuko, Rukinzo nuko, izo nyinshi muri zo baramaze guhura na equipe yitwa Aigle Noire, Rukinzo bisubiye nyene batarahura muri zo. Nibaza ko rero urugendo ruracari rero kuri equipe yitwa Bumamuru Football Club kuza
bibuza kuvuga wikosha gutwara igikombe ca Primus League Burundi mugabo biranashoboka cyane bivanye nuko biyubatse mugabo nakunze cyane connection yabaye hagati y'umusore twa Banza Patrick Kaniyanga no musore Lieve nashimye kabisa connection bashizemo ndetse n'ukuntu wabona akoze igikorwa by'ukuri ayumva cishimiye kuko Kaniyanga Patrick atanze passe kuri Lieve riva gatera ushuti rurerure rumwe nabonye Kaniyanga serebura nkaho menga ni watsinze igisindo bindi rero bifise ikintu bisobanura muri football muri rusange ni Kaniyanga Banza Patrick nganira kabisa n'umumenyereze witwa Gustave niyo nkuru ambwiye ati musore namuzanye kubera experience na maturité tarazi yuko abantu batamuvuga neza arazi yuko abwirizwa gukora cyane kugira ngo abakunzi ba Bumamuru basubire banamukunda ati nubwo basanzwe bamukunda ati ndakunda abakinyi baza bari muri leta nkiyo nibo baba bazi ico baza gukora apana wa undi winginga ngongereza umusaruro yarasanzwe wa office ati uwigeze kubikora akaba yarasubiye inyuma umuhaye akanya ashobora kwigaragaza Banza rero Patrick Kaniyanga je kubganje niwe mukinyi mukanya ndaza kuba nsohora list y'abakinyi 11 baranze inotwe Check umunsi wetu nzobatanga ariko Kaniyanga za kuba ari kapiteni wa equipe Kaniyanga Banza Patrick bakoza bateka aza kuba ari afise chapeau yambaye chapeau nizere ko Lieve azozama avec carton vert avec carton vert kabisa kabisa Kaniyanga no musore nizera ko arashaka kuzobangira akamaro kuri equipe ya Bumamuru kuko burya maturité nivyirakora ariko mugabo hari umukinyi ashobora kuza mu kibuga arutse gusa ko umusaro wenyine ashobora gutanga ushobora kubudahagije kugira ngo equipe twari igikombe ariko twabye tubivuga n'imbere ko Kaniyanga Patrick nivyo kuri sinyatire gusinya muri equipe ya Bumamuru si cyaka ushobora kuza umurondera indero umurondera kwijira muri rusanga ariko ni wa mugabo ushobora kurondera ku performance zishobora gufasha equipe muri rusange Imana imuhezagire Arusha Mohamed beshi bari kwibaza ati mbega Ngozi City kitsinzwe inkino zibiri zikurikirana ibintu bimeze gute Arusha Mohamed ashobora kuba ariko arakurikirana Classic Sport yidugira Muyinga niba atashitse amahoro ariko araduhaye ubutumwa ati nta kibazo na kimwe ndaza kuba nganira namwe basore numumenyerezo wa Ngozi City Merci Patrick kuduterekera kuri YouTube Ngozi City batsinzwe na Bumamuru baruka gutsindwa kandi na club yitwa Olympique Star ariko Arusha Mohamed aratubwira mbega niki catumye Ngozi City ishobora gutsinda n'ubutumwa ahejeje kuturungikira ubunyene cha turaba classement ya Primus League uturabire mu nkino mu bakobwa ingene vyariko biragenda duheze tujabuke ku mugabane wa Buraya mukanya gato reka tugaruke twumviriza Arusha Mohamed umumenyereza wa Ngozi City Unasikiliza PJ Classic FM 97.3 Sound of Happiness Radio Station number 1 Yes ni PJ Classic FM Radio Station number 1 nuko birumvikana Classic Sport nitwa Beni Bertrand bayizindi kumwe na Rukundo Patrick Arusha Mohamed aratubwira mbega niki kiriko kiratuma Ngozi City bashobora gutsindwa inkino zibiri zikurikirana bariko gutsindwa na Olympique Star kandi batsindiwe away no mu witwa Bumamuru uri muri course y'igikombe amahoro y'Imana bari namwe hamaye nashisa amahoro kawaida muri football habarimo ibihe byoroshe n'ibihe bitoroshe kuko urabona turi muri phase retour umwe wese yatanguye kwicanganura umwe wese yatanguye kwerekana ikibanza ashobora kujamo umwe wese yatanguye kugira hama nimwe nakubwira hari ikintu twiyibagiza igikombe gitwara umuntu igikombe uno musi turabona ko Bumamuru Aigle n'izindi bari muri course mugabo kizotwara umwe nikizotwara babiri niba kigabura nico bituma rero umunsi utsinze ejo uratsindwa ejo utsinze ejo ugatsindwa ibintu bisanzwe
gusirwa kabiri umuntu yikurikiranya ntibisigura ngo hari igikorwa cyacitse oya kuko iyo ubigize ku gikorwa cyacitse ni match ikurikira urayitakaza niyikurikire kandi ukayitakaza hama rero agatangura kuvuga amajambo mabi agatangura gufata ibyemezo bitateguwe ibyemezo bya giturumbuka nko muri make twebwe turagerageza gutegura uwo mugiye gukina nawe agategura iyo bitasonye rero uwateguye neza usanga gusinze kuko ugerageje kuraba nk'iyi parcours twara turimo na ekipe yacu ivuye yari parcours igoye cyane ko zari match zine wabona ko ari match z'umuriro muri phase na 0.5 point muri phase retour naho urabona ndazikuyemo 4 point ça veut dire que nta kirononekara kubwiwanje nk'umutekinisye uko nimbara amakosa ariko araba mwizi match zikomeye ndiko ndayabona ndagerageza kuguma ngenda nkosora ndazi imbere hazoba ari heza gusumbya uko muvyibaza sawa murakoze mugira umusumo gahunda niyo abamenyereza bari smart mon frère abamenyereza bari smart yego kabisa si buri gihe equipe itsinde kandi utsinzwe kabiri nyene birumvikana sumuhero w'isi ati gahunda ni yuko ati muri faza nabakuye katano ubu ndazirose kana ati ni match z'umuriro murazi yo twavuye turiko turagerageza kugira iki gukora ni Arusha Mohamed merci beaucoup Arusha Mohamed mukara kakanya ari kumuhana hari ya mu ntara ya Muyinga nyuma yuko navuga ngatsinzwe n'umugoyi wa Bumamuru no koresha Bumamuru kibanza cha 148 mu gihe Grenade Fighters baza mu kibanza cya 242 Flambeau du Centre mu kibanza cya 337 mu kibanza cya 4 ni Rukinzo na 38 Olympique Star mu kibanza cya 538 Musongati mu kibanza cya 6 na 32 Vitaro mu kibanza cya 7 na 29 Interstar mu kibanza cya 8 na 29 Musongati Prito Message Ngozi mu kibanza cya 9 na 28 Ngozi City mu kibanza c'icumi na 27 Royal Vision mu kibanza c'icumi na 1 na 23 Kayanza United mu kibanza c'icumi na 2 na 22 Moso Sugar mu kibanza c'icumi na 3 na 13 Best Dynamic mu murongo utukura na 11 Academy Deira mu murongo utukura na 9 RRB Amaspiri na 6 mu murongo utukura ekipe ihiranye ibitsindo vyishi ni RRB Amasipiri ihiranye ibitsindo 35 mu nkino 19 ekipe ya kabiri yinjizwa cyane hano mu gihugu cy'u Burundi yitwa Deira ihiranye ibitsindo 28 mu nkino 19 ekipe yitwa Moso Sugar ahubwo ni ekipe ya kabiri itsindwa ibitsindo vyishi kukiranye 34 ekipe ya gatatu itsindwa ni Deira ekipe ya kane itsindwa cyane ni Best Dynamic ihiranye 21 yindi ekipe itsindwa cyane ni Royal Vision kukiranye ibitsindo 12 ekipe yindi itsindwa cyane ni Kayanza United ihiranye ibitsindo indwi Ngozi City zigamye ibitsindo 2 Message ngo zigamye kimwe Interstar zigamye igitsindo kimwe Vitali zigamye ibitsindo 15 Musongati zigamye ibitsindo 19 mu gihe Club yitwa Olympique Star zigamye ibitsindo 11 ekipe yitwa Rukinzo zigamye ibitsindo 22 ekipe yitwa Flambeau du Centre izigamye ibitsindo 12 ekipe yitwa Aigle Noir izigamye ibitsindo 32 ku munsi w'ejo turabazanira izindi sije ziri aborde ukuntu nk'ubu turaza kuba turaba Flambeau du Centre mbega mwene yo ntazohava homba none so rega shaka guhomba umubu wa kabiri wa gatatu umubu wa kabiri wa gatatu hano mu gihugu cy'u Burundi ibi bintu ntaco bivuze kuko ntuseruka ntugira iki ariko turaraba hari gihe usanga birimo burusho ubwo burusho nabwo na madeni misi yose ekipe ya mama ntaco baza kuba bunguka ariko mva nta karusho nta karusho nuko muri Miteri Women's League ino zariko zirakinwa nazo nyine muri weekend nuko Top Girls Academy bariko